Reka subire ndabaha ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Nyimwe Rudende ya Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaha ikaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha, amakuru muri iki gitondo, amakuru yo kwigenekerezo rya 17 mu nyonyo y'umwaka, akaba ari amakuru na cyane rero haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turatangurira mu gisata ca politiki ngaha mu Burundi ibintu byasubiye kuyangara uko bari kwaravuga ko hateguwe umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa President Ndayishimiye, nyuma y'uko kandi President Ndayishimiye afashe urugendo rumushikana mu gihugu ca Congo. Ivyo turaza kubigaruka ko mu kanya kuri bw'idonido. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru tubabareye kubijanye n'inkuru iriko iravuga ko Hussein Rajab kuri ubu ngubu yoba ari mu gisagara ca Bujumbura. Mbese ari hehe ariko arahakora iki? Ivyo byose turaza kubashikiriza mw'idonido. Kuri bw'idonido reka duhere amakuru yacu kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi. Cyane turabira hamwe mu makuru avuga ko inyuma y'umutaga hari ibirori byo guhimbaza umunsi wahariwe intwari zarwaniye amahoro ndetse na demokarasi mu Burundi byabandanirije mu ngoro nkuru y'umugambwe CNDD-FDD nkuko tubibona. Ariko amakuru tubazaniye na cyane nuko President Ndayishimiye ngo yoba yarahatswe mu rugendo yarimwo mu gihugu ca Congo. Bikavuga ko rero hari umugambi wari wateguwe wo gutembagaza Ndayishimiye. Uyu mugambi ukaba wari wateguwe n'abajenerali nka Prime Niyongabo ndetse n'abandi bakomakomeye mu gisirikare c'u Burundi, ariko Imana irakinga. Naho mu yandi makuru nuko ngo Hussein Rajab aheruka kuboneka mu gisagara ca Bujumbura muri iyi ndwi iheze. Ejo twarishuye ikibazo benshi bari bamaze igihe babaza ko Hussein Rajab yoba akiriho. Uyu munsi rero muri iyi nkuru tubazaniye naho ubuhamya bw'umuntu yamubonye mu gisagara ca Bujumbura muri kuno kwezi nyene turimwo. Iyi nkuru tuyifashisha turayikesha ikinyamakuru Ejo Heza kuri uyu wa 15 munyonyo uyu mwaka turimo. Bamwita Mburumbonye. Mu mpera z'umwaka wa 2014 igihe havugwa imyiteguro y'isohoka rya Hussein Rajab mu ibohero rikuru rya Mpimba hamwe ndetse n'integuro z'urubanza rwo gushikiriza ijambo ry'itsinzi ku kibuga c'inkino ca Tempete kiri mu gisagara ca Bujumbura, hariho ikintu cabaye kidasanzwe gushika n'ubu. Umwe mu mvukira za Nyakabiga acikugura. Inkuru zavuze ko Rajab mu kubwira abiwe bategurire ivyo birori ku kibuga c'inkino ca Tempete harimwo akantu ko gusotora nkuru nziza yari yasanzwe akunda gukinira kuri ico kibuga. Bikivugwa ko Rajab ariho yipfuje gutegurira ivyo birori ivyiwe. Ibiro vy'umukuru w'igihugu nkuru nziza byarategetse ko ico kibuga kitotangwa, ariko kandi irindi tegeko ryazananye mu biro bikuru vya gisirikare no mu biro bikuru vy'iperereza riza rivuguruza rimwe ryo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ico kibuga kibona kwemererwa Rajab uko azohakorera ivyo birori. Hasigaye amayinga 3 kugira ngo iryo sohoka rya Rajab rije mu ngiro. Iyo mvukira yo mu Nyakabiga yariko irategurira hamwe ndetse n'abandi inama idasanzwe y'indongozi z'umurwi w'umupira w'amaguru Interstar yategekanywa kubera mu hoteli imwe yo mu gisagara ca Bujumbura. Iyo hoteli nziza cane ni iya Hussein Rajab co kimwe n'izindi zizwi n'abantu bamwegereye. Abashitsi bibanga bavuye hanze bakunda gushikira muri izo hoteli. Umwe mu ndongozi z'umugwi wa Interstar
niho yasaba iyo mvukira ya Nyakabiga kugira amuherekeze gutora umwe mu ndongozi zikomeye za Interstar, aza kuba ari muri iyo nama. Azabona bafashe ibarabara rya Musaga no ku Mpimba ngo oba we yagumye mu muduga umwe bazanana aba ari we yinjira mu ibohero. Hose haheze akanya umwe bazanana aragaruka azananye n'uwundi mugabo wambaye ikoti ry'ijaketi, inkofero na mirore ariko atamenye. Uwo mugabo aca yicara ku ntebe y'inyuma, umwe bazanana nawe imbere kuko ari we yagendesha umuduga. Baragenda basubira kuri ya hoteli iza kuberamwo inama. Yaririnze kubaza ko ya ndongozi ikomeye ya Interstar ari iyo yicaye inyuma kuko yanse ko amwumva, kandi umwe mu bagabo yicaye inyuma ntiyavuga. Bagira bashike neza kuri ya hoteli, wa mugabo yicaye inyuma aca aravuga abaza ko babiri mu bari mu ndongozi za Interstar baza kuba bahari. Acumva ijwi yarikanze cane gushikaho umwe bicaranye imbere abibona biramutwenza. Wa mugabo yariciye inyuma yari Hussein Rajab. Iyo mvukira ya Nyakabiga avuga ko bamaze gushika ku hoteli binjije umuduga, maze Rajab yinjirira ku muryango w'inyuma aserukira mu kibanza ya nama iza kuberamwo. Ya mvukira ya Nyakabiga nawe aca yiruka mu bwiherero kubera yaciye agwara mu nda kubera ubwoba. Ako kanya k'indongozi zo hejuru za Interstar kamaze akanya k'iminota nka 20 mu mwiherero gaheze. Rajab yaciye asohoka, harimwo abasubijwe mu buzima busanzwe demobilize. Babiri baciye baza kumutora bamusubiza ku Mpimba. Hanyuma inama rusange ica irabandanya muri ca kibanza categuwe. Iyo mvukira ya Nyakabiga ivuga ko kubera ubwo bugwayi bwo mu nda bwatumye aguma aja mu bwiherero, yaciye ahitamwo gutaha inama idaheze. Avuga kandi ko iyo shusho y'ivyo yabonye yamuhamuye ku buryo yasanze Rajab yahora yibwira ko azi bwa bundi atamuzi. Ivyo bitewe mu ndwi iheze muri ukwezi kwa Munyonyo uwo mwaka nyene wa 2025. Iyo mvukira ya Nyakabiga avuga ko hariho umuntu bari bavuganye ko baza guhurira kuri ya hoteli yabera ko vya bitangaza muri 2014 kugira ngo amurihe udufaranga yari amufitiye. Ahashitse we na bagenzi be babiri bari kumwe barasohotse mu modokari kugira ngo binjire kuraba wa muntu bavugana, aho ngo yababwiye ko ahagaze mu hoteli ariko imodokari bayisiga kwibarabara. Mu rupangu hari hahagaze umuduga wo mu bwoko bwa Jeep ya Gahama Kazize Rouge Baudon, yo mu bwoko bwa Mercedes Benz V8 nziza cane ifise imparati ya Tanzania. Bakigira gutya baza babona Hussein Rajab arasohotse mu hoteli ari kumwe n'abandi bagabo babiri boba ari abamucungera umutekano. Baca burira wa muduga bihuta, uwo kora ku muryango porte aca arugurura barasohoka. Ya mvukira ya Nyakabiga nawe na bamwe bari kumwe baciye basohoka nabo biruka kugira ngo baje kurira wa muduga wabo bakurikire iyo Jeep barabe vy'ukuri ko uwo muntu yoba ari Hussein Rajab. Bishobotse bafate n'agafoto kwereka abantu ko babonye ibitangaza atawundi n'umwe arabibona. Wa muduga Rajab yarimwo wari imbere yabo, hagati hacamwo iyindi miduga ibiri.
wa muduga uca uva mw'ibarabara rikuru uca mu yindi nzira, babandi nabo barawukurikira. Bageze imbere baza babona imodokari y'igipolisi ije iriruka ica ibahagarara imbere. Havamwo umupolisi vyaboneka ko ari umutegetsi, ashika asaba ivyangombwa vyabo ni vy'umuduga kandi abakarira cane, abagiriza ko aribo bagurisha urumogi. Vya vyangombwa barabimweretse vyose, bamubwira ko bariko barihuta. Uwo mutegetsi ararahira ko batagenda batabasatse. Abapolisi baragendanira uwo mutegetsi, barabasatse no mu birato ngo barabe ko atari urumogi batwaye. Baza babona wa mutegetsi yitavye telefone, aca aragaruka ngo mutwihanganire, twasanze twihenze, abo baturangiye batwaye urumogi si mwebwe. Abasubiza ivyangombwa ngo vyabo aca arabarekura baragenda. Avuga kandi ko yaciye abona yuko iyo modoka y'igipolisi yashatse kubatesha umwanya kugira ngo imwitwaye Rajabu ibasige ntibabone aho iciye, kuko boba barabonye ko bakurikiwe. Yaciye asubira hamwe kw'ihoteri iyo nkuru ayibwira umugenzi wiwe, yakira ingenzi kugira yumve ko yomwemerera ko yari Romeo, amuhe n'agakuru k'ico yariko arakora. Uwo mugenzi wiwe yaciye yitwengera, amubwira ko yabonye ibiri mu mutwe iwe kubera inkumbu afitiye Mutama, ko n'iyo modokari atayigeze ihonyora muri urwo rupangu, yoba yari iyarengana yibajije ko ivuye aho mw'ihoteri. Ngo yaciye avyihoza arinze abona umugenzi bayaga vyinshi muri politike, amufashe nk'umusazi. Yabifashe ko ari ubutumwa amuhaye ku bwenge. Ati nahora numva ko hariho abantu bitwa Mburambonye, naraye ndavyemeye koko, burya na Hussein Rajabu nawe ni Imburumbonye. Ivyo rero ibya Hussein Rajabu nuko yoba yarashitse ngaha mu Burundi, ngaha i Bujumbura nyene, nkuko n'ubundi amakuru abitomora neza. Naho Perezida Ndayishimiye ngo yoba yarahatswe mu rugendo yarimwo ku wa gatanu uheze muri komine Mugina. Ku wa gatanu uheze igenekerezo rya 14 Munyonyo mwaka, Perezida Ndayishimiye ngo yari muri komine Mugina mu ntara ya Bushasha ya Bujumbura, ngo gushikiriza Musanteri mushasha Anicet Saidi. Komine Mugina iri mu ntara yahora yitwa Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Avuye mu birori, Perezida Ndayishimiye yaciye aja kugendera koperative Dukorere Ahabona, acukura inzahabu mu mutumba wa Mageyo muri zone Butahana, aho ngo niho ibara ryashatse kugwira. Mu gihe kandi perezida yari ngo ingaho, hadutse ivyaturitse, inguvu zavyo ziterura abari ngaho bose bisanga hasi, na Perezida Ndayishimiye ngo vyamugendeye gutyo, nawe nyene yisanze hasi. Abasirikare batatu bajejwe umutekano wo hafi y'umukuru w'igihugu barakomereka cane bikomeye, mbere banahavuye bajanwa vuba kwa muganga. Perezida Ndayishimiye yararokotse. Mu nkuru z'abanyagihugu muri ako karere, bo bivugira ko inkuba yarungitswe ku mukuru w'igihugu iramuhusha, yamara ngo sivyo. Ababizi bavuga ko ari isanganya risanzwe riba mu mahinguriro akora mu vy'ubutare. Userukira Ubufaransa mu Burundi yanditse ku rubuga rwiwe rwa X ruzwi nka Twitter ko iryo sanganya baryita coup de grâce, kandi ko ngo mu Bufaransa rimaze kwica abantu 15,000. Mu camake, Perezida Ndayishimiye yarahatswe kugandagurwa.
Ikinyamakuru cacu canditse catahoje ko gifise amakuru ko Perezida Ndayishimiye yafise inguvu ziwe muri koperative dukorere amahabona, kinavuga ko ibikoresho vyo kwimba ubutare, amakamyo abwunguruza ndetse n'ibindi bijanye no kubucukura biva mu nzego zegukira umukuru w'igihugu. Ntare Rushatsi House iyo ivuga ko inzahabu zicukurwa n'iyo koperative zijanwa mw'ibanki nkuru y'igihugu BRB. Izina rya koperative ni ryiza, dukorere ahabona, yamara inkuru yacu yo yerekana ko hari ibinyegezwa vy'iyo koperative. Amatwi adusumira hoba hariho izindi koperative zimba ubutare, vyoba vyifashe gutyo nk'uko bitohozwa. Reka rero tubashimire mwese mwari kumwe natwe amakuru n'ibiganiro turiko tubashikiriza kuri iyi saa dusuzera ngaha, turazosubira mu makuru araza kuba agezweko.